mpera z'ukwezi kw'igenekezo rya 2026 Nyakanga muno mwaka inama nkenguzamateka yarakoranye irongowe na nyakubahwa Reverien Ndikuriyo umukuru w'ubwo rwego. Kuri uwo munsi abakenguzamateka barize bongera baremeza integuro z'amabwirizwa zine nazo zari integuro y'ibwirizwa ryemanga amasezerano y'ishingwa ry'isoko rusangi ku miryango itatu y'ibihugu vya Afrika ariyo Komeza, EAC na SADC. Ayo masezerano akaba ari yatewe ko igikumu mu gihugu ca Misiri ku magenekerezo ya 10 Ruheshi mu mwaka 2015. Integuro y'ibwirizwa ryemanga ihindurwa ry'ingingo ya 24 y'amategeko ashiraho ibijanye n'umugambi wo gutoza amakori ku rugero rumwe n'indinganizo imwe Union douanière muri rw'igifaransa mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC. Integuro y'ibwirizwa ryemanga ihindurwa ry'amasezerano y'Marrakech ajanye no gushiraho ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe urudandazwa. Ni integuro rero y'ibwirizwa ryemanga ihindurwa ry'amasezerano yerekeye ibijanye n'uburenganzira bukingira ibikorwa bikomoka ku bwenge bw'abantu hanyuma bigacuruzwa. Umushikiranganje ajejwe ubudandaji amahinguriro n'ingenzi Jean-Marie Niyokindi yari yaserukiye leta yaratanze imvo n'imvano kuri izo nteguro z'amabwirizwa. Ku nteguro ya mbere umushikiranganje yamenyesheje ko Uburundi buzoronka karusho kuko buzoba bufise isoko ku bene gihugu b'ibihugu 26 barenga imiliyoni 600. Iryo tegeko rero igituma twarizanye tuvuga tuti ni mu ntumbero yo guhanahana ibidandazwa mu karere hamwe no ku isi. Uburundi burafise rero inyungu zigaragara mu kwemeza ayo masezerano kugira bushobore gushira mu ngiro ikiringo ca mbere kiraba guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu 26 bigize akarere nyabutatu, aho ni mu ruhande rumwe, hamwe rero no kugira amategeko goshingirako kugira ngo bubandanye ibiganiro hamwe no kurondera uburyo bw'amafaranga bwo gushira mu ngiro imigambi y'integuro nyabutatu ziyega. Ku nteguro ya kabiri nayo umushikiranganje Niyokindi yamenyesheje ko Uburundi buzoronka ababuserukira mu rwego rukuru rucungera amaduwane. Iyo ngingo rero ya 24 agace ka kabiri ivuga iti, ndayivuge mu gifaransa uko tuyifise, le comité est composé de 9 membres qualifiés et compétents en matière du commerce, des douanes et du droit. Iyo ngingo yoba ihinyanyuwe rero nico twaje gusaba, yovuga ngo le comité est composé de membres qualifiés et compétents en matière du commerce, des douanes et du droit. Mwumvise ko cagitigiri 9 atakirimwo. Iciza kirimwo nuko igihugu cacu kica kironka abagiserukira muri iyo comité de recours commerciaux. Abadandaza b'abarundi bagaca baronka abo bitura mu gihe bahuye n'ingorane bariko barakorera muri ako karere ka EAC. Ku nteguro igira gatatu naho umushikiranganje yamenyesheje ko izotuma ibidandazwa biva hanze mu bindi bihugu bidateba ku maduwane kubera gukorana no guhanahana amakuru ku bajejwe amaduwane. Mumvo n'imvanisho twovuga nuko ishira hamwe mpuzamakungu rijejwe urudandazwa OMC, Organisation Mondiale du Commerce, yashinzwe n'ibihugu bihurikiyemwo mu mwaka w'igihumbi 1994 kwigenekerezo rya 15 ndamukiza. Uburundi bwinjiye muri iryo shira hamwe mu mwaka ukurikira w'igihumbi 1995. Muri iryo shira hamwe niho rero ibihugu birigize biganirira amategeko hamwe n'ibindi bibazo bijanye n'urudandazwa mpuzamakungu. Ni muri iyo ntumbero ibihugu bihurikiye muri iryo shira hamwe byumvikana gutanguza muri mukakaro mwaka wa 2004 juillet 2004 ibiganiro bijanye no korohereza uruja n'uruza rw'ibidandazwa mpuzamakungu, facilitation des échanges. None inyungu turondera ni iyihe? Inyungu ku gihugu cacu nuko mu gihe iri hindurwa ry'ayo masezerano ya OMC ryo kwemezwa n'u Burundi, igihugu n'abagwiza tunga bakora urudandazwa mpuzamakungu bohungukira ibitari bike. Igicambere igabanuka
ry'umwanya ibidandazwa bimara ku mipaka bicamwo bigenda canke biza mu Burundi, igabanuka ry'ibiciro by'ibikoresho n'ibidandazwa byinjira mu gihugu, igwirirana ry'ibidandazwa mu gihugu hagati hamwe n'amakori n'amataxi atozwa kuri ivyo bidandazwa, igwirirana ry'ibidandazwa bishoka mu mahanga bizana amafaranga y'agaciro, abanyamitahe boza ku bwinshi mu Burundi, amahinguriro mato mato petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries azokwiyongera akazi ku bene gihugu kongerekane, umwimbu gwire, iterambere ridakumira rikomere. Ku nteguro ya nyuma umushikiranganje w'ubudandaji yamenyesheje ko iyo nteguro izotuma Burundi bworoherezwa mu kuronka imiti ikenewe kandi zimbutse iva mu bindi bihugu. Amategeko ajanye n'ubutunzi mvabwenge mu bijanye n'ubudandaji, accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, yatewe k'igikumu itariki 15 ndamukiza mu mwaka w'igihumbi 1994 mu biganiro byabereye mu gihugu ca Uruguay, ari naho hashigwaho urwego rukingira itunga mvabwenge mu vyerekeye imigenderanire yisunga amategeko y'ishirahamwe mpuzamakungu y'ubudandaji, un cadre de protection de la propriété intellectuelle dans le champ des relations commerciales internationales régi par l'OMC. Mugabo rero baca muri OMC bararaba bati yamara hari ico twarenganije, baca batanga uruhusha bati ubunye uzoba yatewe n'ikizi, igihugu catewe n'ikizi gifise uburyo bubayabaya bwo gukora imiti, kirashobora gukora iyo miti kidakwije, kigaca kishobora no kuyemporota ahiri. Ntikibuza yuko haba ka rodovance kaba wundi yatora imiti, ntitwabanje kumusaba uruhusha, mugabo rodovance yiwe izorihwa ntaco, mugabo abantu barashobora gukira kubera ico. Naho rero iyi ngingo twaje gusaba yavuye, uyu munsi twaje no kubisaba tuvuga nuko binihuta kuko ibindi bihugu byarahejeje kubikora, yaragiye mu ngiro muri nzero umwaka wa 2017, kandi ikiringo cyo kuyishira mu ngiro kizorangira muri uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2019. no kuvuga yuko tuba vyiza twemerewe yuko bigirizwa rijaho tukavyemera kugira ngo dukinge umunsi hateye ikiza ntituzodidanigwe, duce dushobora gutanga yawo autorisation spéciale imiti duce tuyirondera iyiri ahariho hose mu gihugu membre ya OMC. Amaze gutanga isiguro, abakenguza amateka bararonsa akanya ko gushikiriza ibibazo bitandukanye na cane kubijanye n'integuro yerekeye kwinjira mu isoko rusangi ry'imiryango itatu y'ibihugu vya Afrika ariyo SADC, Komeza na EAC, aho uburyo bwo guterera buzova hamwe n'uko Burundi atabidandazwa buhingura bwoshora hanze. Vyofasha kugira uje muri zone de libre-échange neza. Harije nanditse nkuko babaye ko développement industriel ico gihugu cyo cariteguye gushaha amashira hamwe kugira gishoye kuronka naco kizotanga mu bindi bihugu. Je nkabona ko mengo twebwe igihugu cacu kijanye na industry turacari nyuma cyane. Vyumvikana ko mengo twebwe izoba inde igihugu kizokwakira ivyo abandi bakoze mengo twebwe dufise ikintu tuzotanga. Umushikiranganje nanje ndemera yuko ibi bintu vyose umunsi ubutari twotangura kubucukura no kubudandaza tworonka amafaranga menshi, mugabe inyishu mwatanze yo havituma dutenyenya kuja muri zone de libre-échange tripartite. None hamwe twokwizigira ko tuzoronka amahera yo guterera ubu butare bumaze kuba exploité, transformé et commercialisé, ko ariho twokwizigira ko tuzoronka amahera yo guterera muri zone de libre-échange tripartite. Twohava tuvuga tuti dutenyenye kujayo kuko kumbure si mu mwaka uza canke mu myaka 2 canke 3 tuzoba turaronka ayo mafaranga ava muri ubwo butare n'agataka. Nagira rero iyi nyishu tuyirorativize cyane, tuvuge ko na burya dusanzwe turi muri Komeza, turi muri East African Community kandi tugomba kuzokwinjira no muri SADC. Tuvuge ko uburyo bwo guterera muri zone de libre-échange tripartite sikirenga, nibaza ko leta y'u Burundi itazowe bubura.
dukoresheje uburyo dusanzwe dufise ubuye kandi uri à notre portée turokomande yuko leta yoshiramo ingufu kugira ngo ubutare buzobe exploité vuba kugira ngo leta itere imbere mu bice byinshi. Mu manama tugendamwo twama dusanga abakozi ameze nk'aba expert b'u Burundi mu manama menshi cyane, ariko uri kuraraba kwiyumvira n'abantu ko umenga nta kintu kinini ariko baratera ko inama nyinshi barazitaba, haba muri ACP haba mu bya IAC haba hehe, ngukara uwo muntu akamaro vy'ukuri yoba ariko arafasha mu kuvugira igihugu ukayura, aho ugasanga benshi bariko baracinyiza cyane u Burundi. Ninya kubahwa roho kritema y'abakozi y'abahukadre bakora muri izi institution bigenda gute? Ku bibazo vyose byabajijwe umushikiranganje yaratanze umuco, ariko ico amakenga yavuze nayo kuri kuko industrialisation mu Burundi iri kuri stade embryonnaire, ariko bitotuma dusha tugira ubwoba kuko nitwinjira muri uyu muryango wagutse ubwunguke ni bwinshi. Ico twovuga gusa nuko hitwo kwihebura canke se kuvuga ko turindiriye reminere oya, nukuvuga naho minere tutarazitara exploiter igihugu kiguma gishira inguvu mu kuriha ivyo kirigwizo kuriha muri ayo mashira hamwe turimo. Haraba offre d'emploi kandi ikaba publiée gose cyane, hanyuma hakaba un recrutement bakora concours. Igihe ikintu kiriho nuko mbega umenga abarundi nitwe twikumira, kandi ubwenge abarundi barabufise mugabo usanga ari twe twikumira, tubona umenga ntibinkwiye. Abakenguza amateka bamaze kunyurwa n'inyishu z'umushikiranganje hamwe n'icegeranyo cashikirijwe n'umurwi wamaho ujejwe ibibazo by'imibano urwaruka hamwe n'imico kama mu nama nkenguza amateka baciye bemeza izo nteguro zose 100%.